byari ngaha kuwa gatanu nagomba ndabacishirize ko ndababwire nti uwo mwagazi bafungura amaraso yawo agatuma umumarayika arandura arengana. Uwo mwagazi ni umwagazi w'intama, umwana w'Imana Kristo Yesu. Abamufunguye, Yesu aravuga ngo nimutajya ku mubiri wanje ngo munywe ku maraso yanje nta bugingo mwogira muri mwebwe. Abamuriye n'abamwizeye, kandi abamwizeye amaraso yabo iyo Imana ibaravye ikabona ko amaraso y'umwagazi w'intama nikibacira urubanza ukundi. Okay, mbega ivyo bindi basangira by'imikati itambiye navyo bisigura iki? Bamara ikiringo kirekire bariko barakuraho umwambiro wose mu nzu. Kuko mwibuka ico Yesu yavuze abwira abigishwa biwe ngo mwirinde umwambiro w'abafarisayo kuko ari uburyarya, hypocrisie. Mwirinde umwambiro w'abafarisayo kuko n'uburyarya. Nico gituma mu bugingo bwacu bwa gikristo abamaze kumira Yesu bakwiye gukoza Yesu imitsima itambiye itarimwo hypocrisie n'uburyarya. Abenshi bahera bavuze ngo kazima nakiriye Yesu, kazima Yesu yanyegeje n'amaraso. Ariko Yesu ntahagarikira gusa yuko wamwizeye, arakeneye kandi kukoza umutsima utambiye utari mu buryarya. Bakristo abafarisayo bari buzuye uburyarya, barajyajya abantu bakongera bakajyajya n'Imana nkuko umenga Imana ntibazi ico Imana itugombamwo. Bamaze gufungura kuri Kristo Yesu n'ubuzima butari mu buryarya, n'ubuzima buri naturel. Iyo ikintu ugishije ifarini ugishizemwe umwambiro ariyo revire kigira iki? Kirakakama, kirahindura iforoma, kiba uko gitari kiri. Bamwe murabikunda uko bica bibitumbura binini binini, ariko nikiba kikimeze kwa kundi nyene. Umukristo ari mu buryarya hamwe na hamwe ari kubita ku gituza akavuga ngo ni jewe Imana yumva, jewe Imana iranzi, jewe ndatanga cyane, jewe ndisonzesha cyane, jewe ntawe dufitanye ikibazo, ariko yuzuye mu ishari, inzigo n'ubundi bubi. Biragahera. Mbwirira mugenzi wawe uti biragahera, biragahera. Pasika yanyu mwese muriko muravuga pasika nziza, pasika nziza. Nababwiye uheruka kwa gatanu no kubaza ni uri kwikoza iki? Uri kwikoza umutsima umeze gute? Aho niho hari ikibazo gikomeye kino gihe. Uno munsi amasengero aruzuye, ariko ikibazo kihari, mbega turiko dukoza iki? Pasika umwagazi w'intama yapfuye, amaraso yiwe katweza. Mbega ubugingo bwacu buri vrai naturel canke bwuzuye mu buryarya? Bamwe Yesu ashimwe mwene data, Yesu ashimwe, ariko yamara kurengana hajya yisiki arishira imbere. Ubukristo nk'ubwo nukujyajya Imana, ni nukujyajya abantu. Biragahera. Turakeneye umwagazi w'intama kufungura, ariko imitima yacu tukaba turi babandi nyene. Aho nshika imbere y'Imana ntikakisha nka wa mufarisayo yashika imbere y'Imana kikubita gituza akavuga ngo ndigitangaza. Oya, ahubwo duseruka imbere y'Imana tuvuga ngo Mana, naha ndakeneye kumpindura. Mana, uku niko ndi. Mana, izi nizo ntege zanje, nizo ntege nke zanje, ariko ndakwizera kuri we nkomezi zanje. Imana inezererwa ngo n'abayegera n'imitima itanduye, ariko kandi n'imitima yonyene uko bari. Ariko kandi uwo mwagazi w'intama bamusangira bagakoza iki? Imboga zirura. Bamwe baravuye kuri Kristo Yesu kuko bahuye rimwe na rimwe n'imboga zirura. Ariko ndashaka kukubwira, hari igihe izo mboga zirura Imana yazitegese kuzifungura kugira wige wizere yuko no mu gukurikira Kristo hari igihe hari ibintu birura. Siniko ndakubwira ngo gukurikira Yesu byose birasosa biranyerera.
hari igihe birura kuko watawe, hari igihe birura kuko batakwemera, hari igihe birura kuko akazi baciye bagahagarika, hari igihe birura kuko bakwirukanye mu muhana, hari igihe birura kuko abandi bariko bariba we nturi kuriba, hari igihe birura kuko wabuze rasiyo, wabuze loyer, ariko naho birura uwo yagutegetse kubifungura, bifungurana umunezero, bifungurana umunezero. Ngiyi Pasika yacu tudakwiye kubabwira igice gusa, ariko tubabwira ngo muri Pasika harakeneye imitsima itambiye atakwikakisha, ariko kandi harakeneye n'imboga zirura yuko umenya ngo uwampamagaye kuzifungura nzozifungura, kuko muri ino si nshobora guhura n'ibigoye. Mwanya nkirindiriye kuzobana n'Imana ibihe bidashira, ndashobora guca mu birura. Yesu ubwiwe yaravuze ngo nimba baranyanse namwe bazogira iki? Bazobanka. Ariko ubutumwa bwa kino gihe ndushaka kuvuga yuko bazobanka. Rimwe na rimwe tumeze nk'abagenzi ba Yobu. Abagenzi ba Yobu bagiye bagendera Yobu bamubwira ngo suzuma neza, raba neza ko atacaha ufise, kuko ntibishoboka ko ushobora guhura n'ibyago nk'ivyo kiretse Imana yaguhevye. Bamwe twafise ukwizera yuko Imana tudashobora guca mu bihe bigoye turi kumwe n'Imana, kandi na Yesu ubwiwe avuga ngo nimba baranyanse bazobanka, nimba barakiriye ijambo ryanje bazoryakira n'iryanyu. Umushumba ntaruta shebuja, ariko uno munsi womenga dushaka kuba turuta databuja Kristo Yesu. Ntibishoboka. Aka rero yari incamake ibyo twaganiriye kuwa kangahe? Kuwa gatanu. Pasika nziza rero. Muyikoze iki? Okay. Uno munsi ni umunsi twibuka ukuzuka kwa Kristo Yesu. Ukuzuka kwa Kristo Yesu kurafise ico kutwigisha. Mwabonye hariya harimo intsinzi yacu. Tuganira uno munsi ku ntsinzi yacu mu kuzuka kwa Yesu. Luka 24 kuva ku murongo wa mbere badusomere. Urasoma umurongo wa mbere gusa, turagenda buke buke. Luka 24 badusomere umurongo wa mbere. Munyemerere mbanze senge. Mwami Imana ndagushima ku kanya keza umpaye gusangira ivyera byawe, ndazi ko ari ivyera byawe. Ndakwinginze none ngo uduhe kuvuga ibihishuriwe mu ijambo ryawe, ibitari ibyawe ubidushire kure, ariko kandi wongere ukomeze imitima yacu uyitahuze ivyo ugomba. Nsengera n'abagiye kutwumviriza mu izina rya Kristo nsenze. Umurongo wa mbere. Kuwa mbere w'iminsi indwi kare mu mutwenzi baja kuri yamva bajanye vya bimota neza bateguye. Abo bantu bari bande? Bari abagore. Mu gaturuturu abagore barahaguruka butaranaca ngo bariruka baja kuri yamva, bagenda bajanye vya bimota neza bateguye. Ndigereko ndagereza kwiyumvira, ndabona aba badamu barashika 5 barazindutse hakiri kare, ariko kandi ntibahuye giturumbuka. Harabayeho komite, baravugana ivyo bazotwara, baravugana ingene bo bitegura, baravugana ingene bo hitanana, baravugana kumbura aho bahurira. Biraboneka ko bari biteguye, abo bagore bari biteguye, ariko kandi intumbere bari bafise kwari ukuja gusanga Yesu mumva ngo bamusige akomeze kumota. Mugabo ikiziga gikomeze kumota, ikiziga nikinuke. Hariho amaproduit menshi bari bagerageje kurondera, birashoboka ko yarazimvye ayo maproduit. Birashoboka kandi yuko byabatwaye umwanya n'inguvu kugira ngo bategure iyo programme bari bafise. Barazinduka mu gatondo ka kare baragenda. Ico ngaha niyumvira kandi kiza mu mutwe cyane, najewe ndibaza mbega jeho sinari kuzinduka
iki gihe mwibuke Yesu yari yamaze gupfa, haize iminsi 3 apfuye, baragiye baramuhamba. Bibiri tubwira ngo Magdalena wewe yari yabonye aho bamuhambye, yari yabonye ingene bazozinduka bagiye kubikora. Ariko nashaka kuvuga ngo uko kuzinduka kwabo no kugira programme yo kuja kumusiga, hari ico bari bibagiye. Bari bibagiye amajambo menshi Yesu yababwiye. Bari bibagiye yuko Yesu atazohora mu mva. Bari bibagiye yuko hari umunsi wa gatatu Yesu azozuka. Bari bibagiye, ariko bari bafise ishaka. Birashoboka ko abantu bagira ishaka, ariko bakagira ishaka mu ntumbero itariyo, bitewe kumbure n'ukwibagira. Birashobora gushika nkibagira, ariko kandi nkabafise ishaka yo gushaka gukorera Imana, ariko kandi nkayikorera mu butamenya. Abenshi turagira ishaka yo gukorera Imana, ugasanga Imana tuko turakorera ntitwasomye ivyanditswe vyayo ngo bitumenyeshe uko dukwiye kuyikorera. Hamwe na hamwe bamwe barahagurutse bagira ishaka yo gukorera Imana, ariko bahagaruka badafise ico Imana yavuganye nabo mu ijambo. Ibi nivyo vyashikiye abo bagore. Bakiriko baragenda, umurongo wa 2 Bibiri tubwira ngo basanga ikibuye gitembagajwe kivuye ku mva. Mariko igice cya 16 umurongo wa 3 boho batubwira bati, abo bagore bakiriko baragenda barabazanye bati, ninde adutembagariza ikibuye cyo ku munwa w'imva? Cyari kibazo abo bagore bari bafise. Naho bazindutse bari bariko baribaza ushobora kubakurira kw'ikibuye ku munwa w'imva, kuko bari bazi ko imva yugaye. Ariko mwibuke yuko baguma bumvira yuko Yesu akiri mu mva. Ikibazo bafise ni kibuye. Ariko kandi Matayo 27 umurongo wa 62 gushika kuri 66 hatubwira ngo bukeye bwaho niwo munsi ukurikira uwo kwitegura, abaherezi bakuru n'abafarisayo bakoranira kwande? Kwa Pilato. Baheje kumuhamba Yesu, abakuru b'idini n'abafarisayo ngo bakoranira kwa Pilato. Baramubwira bati, mugenzi twibutse, hari ahantu hankozeko ngo tugize iki? Twibutse yuko wa muhumvyi, uwo ninde? Yuko wa muhumvyi akiriho yagize ngo iminsi 3 ishize azogira iki? Azozuka. Ni bande bavyibutse? Abaherezi bakuru n'abafarisayo. Ariko abagendanye na Yesu bo bariko bagenda gusiga iki? Imva. Nta kintu mwumva ngaha. Abaherezi bakuru bamwita umuhumvyi, mugabo barasomye barumviriza ivyo yavuze. Ntibamwizera, mugabo baragumije amajambo yiwe. Ariko ikimbabaza nuko uyu mwanya nyene abigishwa na babagore bari ahantu barinyegeje. Bavuze bati, turamaramaye, haheze iminsi wa mugabo twari tuziwe ko azotwara Isirayeli, twaje duhinduka ba ministre bakomakomeye, none haheze iminsi 3 ndakurahiye abayuda baratujya bwa mutsima. Hari ahantu uzi hari suri two kwinyegeza. Barinyegeje, ntibariko baribuka ivyo Yesu yavuze, ariko abatoza kore abamwita umuhumvyi bo bariko baribuka yuko hari ico yavuze. Ico bakoze ngo nuko nugere barindi imva cane gushitsa ku munsi ugira 3, twemerera uduhe abasirikare bazigame iyo mva ntitukurenza iminsi 3. Umva wo kubarizera yuko iminsi 3 yavuze hashobora kuba ikintu. Turagusavye abasirikare ntibarenza iminsi 3 kugira ngo abigishwa biwe ntibaze kumwiba bakabwira abantu ngo yazutse mu bapfuye, maze ubuhumvyi bwa nyuma bworuta ubwa mbere. Pilato arababwira ati, abarinzi ngabo ni mubajane muyirindishe uko muzi, koresha ingufu zanyu zose uko muzi,
ngo nuko baragenda barindisha imva ca kibuye bagihomako ishashara, bashirako ibintu bituma atanubona yuko aho hantu hari umuryango, bayidomako ikimenyetso abo barinzi babona. Ukuvuga ngo abarinzi bamaze iminsi 2 barinze imva. Iyi garde yaronse mission. Iyi mission yahawe barayironkamo amahera. Barazi neza yuko iki gikorwa turagikora neza kandi turahacunga neza. Muri iki gitondo abo bagore bafise ibibazo byinshi, bariko biyumvira ikiza gutuma ryabuye rihava bagashobora gusiga ca kiziga. Ariko baratubwira muri Matayo 28, munyumvirize neza aha hantu. Matayo 28, habaho kinyamugigima, kunyiganyiga kw'isi gukomeye, kuko umumarayika w'umwami Imana yaramanutse ava mu ijuru, araza akura ca kibuye agitembagaje aracicarako. Haleluya. Aragitembagaza aracicarako. Ishusho yiwe yasa n'umuravyo, impuzu ziwe zera nka sheregi. Ubwoba buteye abaririnze, abararirizi ubashira mu gatengo, bamera nk'abagize iki? Nk'abapfuye. Igituma ndiko ndavuga aya majambo ni kubera iki? Nuko ukuzuka kwa Kristo Yesu kuri twebwe aba Kristo ni insiguro ikomeye cyane nza kubona uno munsi. Byasavye yuko naho abayuda n'abahekuru b'idini bagerageje kuzivya ukuzuka, ntibyari gushoboka. Satani yagerageje guhagarika, ego twamwishe, ego yapfuye, ego yarakoze ibitangaza, ariko turashaka ntazuke, kuko niyazuka kazoba katubanye. Nta rindi jambo tuzoba tugifise twovuga, nta rindi jambo ryo kumugwanya tworonka. Ariko Bibiliya itwereka ngo inkomezi ziva mu ijuru, umumarayika aramanuka akuraho ca kibuye, acagira iki? Acacicarako. Ubushobozi yamanukanye bwatumye abasirikare bari barinze bagwa hasi nk'abapfuye. Nashaka kuvuga ngo ukuzuka kwa Yesu kwategerezwa kugaragara ububasha n'ubushobozi no gushinga intahe gukomeye kw'ijuru, kuko Yesu bwiwe niwe yaravuze ngo nijewe kuzuka n'ubugingo. Uwinyizera wese niyo yarapfuye azogira iki? Azobaho. Ntibyakunda rero yuko uwavuze ko ari we kuzuka ahera mu mva. Nico gituma ububasha buvuye mu ijuru bwamanutse bushingira intahe yuko Kristo twizeye yazutse. Inkuru nziza dufise uno munsi nuko umumarayika yicaye ku kibuye kugira ngo ashingire intahe abaje bose yuko Yesu ari muzima. Nuno munsi hari amadini menshi ngaha ku isi yizera abantu bakashira imbere yuko abo bantu aribo bakomeye. Nka Islamu barashira imbere Mahome, Ababudiste barashira imbere Buddha. Ariko nashaka kuvuga ngo imva zabo nuno munsi baracagenda kuziraba, ariko imva ya Kristo Yesu iri vide. Imva ya Yesu iri gusa, nta kiriyo, kuko uwo twizeye we yarazutse. Abandi barapfa bagaherayo, ariko ubushobozi bw'Imana bwategezwe gushingira intahe yuko uwo twizeye urupfu atabubasha rumufiseko. Nico gituma abizeye Kristo Yesu, nashaka kubabwira inkuru nziza yuko abamwizeye nta bubasha urupfu rukidufiseko. Nta bubasha urupfu rukidufiseko. Ababa ngaha ku isi twese turapfa, ariko abamwizeye Kristo Yesu naho bapfa bafise intsinzi hejuru y'urupfu, kuko barazuka. Uwo bizeye yarazutse, nabo bazozuka. Umviriza icabaye umurongo wa 3 havuga ngo ushika ku wa 5, binjirayo nibasangamo ikiziga c'umwami Yesu. Barinjira ariko ntibasanga ikiziga c'umwami Yesu. Ba bagore bashitse basanga haruguruye.
ivyo bikibazazaniye abagabo babiri bahagarara iruhande yabo. abagabo babiri bahagarara iruhande yabo, bari abamarayika bakizazaniwe, ntibazi neza ibyabaye, bobo bari bagiye bafise intumbero yo kumusiga ariko baramubuze. Bakizazaniwe, abagabo babiri bahagarara iruhande yabo, bambaye impuzu zikayangana, bagitinye, bunamitse amaso hasi, barabaza bati, ni iki gitumye murondera uriho ahantu h'abapfuye? Iki kibazo kirakomeye nuno munsi, ni kibazo d'actualité. Ni iki gituma muronderera umuzima mu bapfuye? Ni iki gituma muronderera uwazutse mu bapfuye? Nuno munsi iki kibazo kiracariko kiratubazwa. Abenshi turashaka kubona Kristo, ariko ikibazo aho kiri, turihenda adresse. Bamwe twibaza yuko Kristo Yesu tuzomuronka mu bikorwa byiza byacu. Turiko turonderera umuzima mu bintu byapfuye, nta ciza cova mu muntu. Abandi turavuga ngo turashaka kubona Yesu, ariko ntidushobora kumushikira, dutegerezwa guca ku muntu kanaka. Abandi turondera uwundi muntu adushikira. Turiko turondera umuzima mu nzira itariyo. Ni kibazo no munsi turiko turahura naco. Cyaha abantu benshi barashaka kubona Imana, barashaka kubona Imana, barashaka kubana n'Imana, ariko baribagira yuko hari uwavuze ngo ni jewe nzira, ni jewe kuri, ni jewe bugingo. Nta ushika kwa data ntamujanye. Nimba dushaka kuhura n'Imana, nimba dushaka kubona Kristo mu buzima bwacu, nta yindi nzira atari nzira Yesu winyene ubwiwe yaduciriye ngo bamwizera bazobona ubugingo budashira. Iyumvire mu buzima bwa misi yose, abantu benshi turagerageza kurondera ivyo tuma Imana itwemera, ivyo tuma Imana itwaccepta, itwakira, ivyo tuma ibibazo byacu bihera. Bamwe baravuga ngo ndafise umuntu yokurambika kwikiganza gusa ibintu bica bihinduka. Sinkeneye no kumenya uwo Yesu, ariko numvise ko hari ikiganza special. Hari n'abandi twumva ngo ikiganza canje gigukozeko ibibazo byawe na business yawe ikigenda neza. Abenshi two turaronderera Yesu muzima mu nzira itariyo, mu nzira itariyo. Hari n'igihe uno munsi abantu tuko turadandaza tukavuga tuti nzanira, niwamara kunshirira mu bahasha ndaza gusengera ibibazo byawe biratoregwa inyishu. Ntitukiriko turarondera Yesu, turiko turondera Yesu mu nzira idashika. Inzira ishika nukumwizera wenyene gusa. Kubera iki muronderera umuzima mu bapfuye? Ni kibazo runo munsi dushobora kubazwa. Uri kuronderera Yesu he? Ni ihe nzira uri kucamo ngo uhure nawe? Ni iki uriko uriyumvira cotuma ubona Kristo mu buzima bwawe? Benshi barakubwira byinshi kandi uzokumva byinshi, ariko nashaka mvuge ni igishobora kugutuma umubona ni ijambo yasize. Iri jambo yasize abagizeye bahabwa ubugingo. Iri jambo yasize ntirihinduka. Bibiliya ivuga ngo aho uko iri jambo ryohinduka, naho nakanyuguti na gatonya ntigashobora guhinduka. Ariko ijambo ryohinduka, isi n'ijuru byofutika. Ico yavuze ntigihinduka. Sico umuntu yavuze. Sama filozofi y'umuntu akubwira ngo ivyo byose gerageza wiyumvire. Erega n'abandi kugira ngo bahure n'Imana, n'abandi kugira ngo babone Imana babigize gutya na gutya. Hari ibintu no munsi tugezemwo yahumenga turiko turahamura, turiko turapfumura, ariko dufise inyota yo kubona Imana, inzira niyo itariyo. Harabo numva bababwira ngo ubanze uzane. Abantu b'Imana numvise bavuga ngo ubanze uzane inkoko. Ubanze uzane inkoko. Gira icyo utanze kugira ubone Imana. Abenshi bariko barondera Imana, ariko iki kibazo cy'uyu mumarayika kiracari ikibazo n'uno munsi kibazwa. Kubera iki muronderera Yesu mu bintu byapfu, ibintu bitagira sens? Abantu bariko baraheza ubutunzi bwabo,
abandi bariko batanga amagara yabo, abandi bariko batanga ivyizigiro bari bafise mu bintu bitagira ikimazi, ariko bari bafise inyota yo kubona Imana. Ikibazo ni kubera iki bamuronderera mu nzira itariyo? Aba bagore barakunda Yesu, bari bipfuza yuko atobora, ariko ntibari bazi yuko atakiri mu mva, yazutse. Ishaka bari bafise ryari ryo kurondera kumugirira neza, kuzinduka. Komite bagize ni komite iri ku rutonde imeze neza. Mugabo iyo komite iri ku rutonde imeze neza, ibintu byose bigize ku mwanya. Timing, abategura mariage murabizi, timing ni ikintu gikomeye. Bari bayubahirije, ikintu cyose cyari ku murongo, ariko bari baribagiye yuko ku munsi ugira gatatu ivyo bariko barategura bitagikenewe. Ntivyari bikenewe ko baja hariya, byari bikenewe gusa ko barindira ico yasize avuze ko azozuka. Kandi ico yasize avuze aheje kuzuka, hari kingohera yasize abamarayika bashinga intahe, babwira abantu bose bakiriko barayebayeba, bababwire bati sahari, Kristo ibuka ivyo yavuze. Twosubira muco yavuze vyo turinda kuyebayeba, twosubira mu ijambo ryiwe vyo turinda kuyebayeba. Abenshi bararushe n'amaprograme menshi, ariko bariko barayebayeba. Garuka mu ijambo ryiwe. Bamwe muratunze Bibiliya ariko ni nk'ibisharizo, abandi bagira kuyugurura ngo bararushe. Nico gituma benshi bayebayeba, kuko aho kuyisoma ngo bamenye aho Kristo bamusanga sihari. Turi hano ngo tuvuge ya message y'abamarayika yuko atakiri mu mva, ni muzima. Soma ijambo ryawe, ni muzima. Soma, abamarayika barabivuze bati turi ngaha kugira ngo tubwire umuntu wese yahujije inzira yuko ari muzima. Umviriza ivyo bababwiye ngo ntimwibuka murongo wa 6. Umviriza, ntari hano ariko yazutse. Ikibazo mufise ariko, umviriza, ikibazo mufise, bandanya, mwibuke uko yababwiye akiri Galilaya. Ikibazo mufise nuko mwibagiye. Mwibuke uko yababwiye akiri Galilaya. Yababwiye gute? Ati umwana w'umuntu akwiye gushigwa mu maboko y'abanyavyaha no kubambwa no kuzuka ku munsi ugira gatatu. Yari yarabibabwiye neza yuko azozuka ku munsi ugira gatatu nyuma yo kubambwa. Murongo wa 8 haca bavuga ngo bibuka ya majambo yiwe, bava mu mva basubira inyuma, bamera nk'abugurutsa amaso. Ivyo byose babibarira bamwe 11 n'abandi bose. Bugurugwa amaso, bamenya neza yuko ivyo yaravuze ari byo byashitse. Bari bafise ubwoba kumbure bati bamutunyaze, bamudutwaye, sinzi bamutwaye. Ariko Imana yategezwe gusiga abamarayika kugira ngo bashingire intahe yuko Yesu atibwe, ahubwo hashitse ivyo yari yaravuze. Bamushingiye intahe, amaso yabo ngo aruguruka. Ngico bakoze niki? Bariruka basubira inyuma. Simbira ku murongo wa 11 ngo babwira, baje kubwira bamwe 11, murongo w'9 ngo bariruka basubira inyuma, bagenda kubimenyesha bamwe 11 n'abandi bose. Murongo wa 11 hacavuga ngo ayo majambo ababera nk'umuyaga, ntibabemera. Abigishwa bariyugaranye, icombwira ico bariko barakora. Mbega hoba harimo akaririmbo kabaduza mu masengesho? Mbega hoba amajambo bariko baraganira yoba ari yo guterana intege canke ayo kwihebura? Ikibitumenyesha ni inyishu bishuye. Havuze gute ku murongo wa 11? Barayibabwira, ayo majambo ababera nk'umuyaga, ntibabemera. Ivyo muriko muravuga ntibishoboka ko ivyo bintu byabaye. Nabo nyene bibagiye yuko Yesu yari yarayibabwiye. Munyumvirize neza ahantu. Hari ibintu byinshi bituma
abenshi duhusha inzira. Icambere no kwibagira. No kwibagira kuko dufise ijambo mugabo ntitugeze turisoma. Ico ni cambere. Ikindi ca kabiri nabonye ahantu, hari igihe umuntu abona ibintu bibi, akabona ibintu bibi, akasubira akabona ibintu bibi mu buzima, kugera aho yiyumvira ati nta ciza kizoshobora kuva mu bintu nabonye. Nuno munsi Bibiliya tubwira yuko tuzobana n'Imana mu ijuru ahatari imibabaro, aho tutazosubira kumva umubabaro n'umunsi n'umwe. Ariko nashaka kubabwiza ukuri, mu bicaye ngaha bose hari abavuga ngo ivyo bintu birabaho. Ijambo rirambwira ko tuzobana n'Imana, azoduhanagura amarira, imibabaro yose tuzoyibagira. Kuyibagira bisigura ngo naho uzogerageza kuyirondera ntayizoronka. Gerageza wiyumvira ikintu cakubabaje ariko kibure. Ivyo ni ijambo rimbwira. Ariko nashaka kubabwira yuko no ngaha twicaye hano hari abatavyemera. Kubera iki? Kuko ubwenge bwacu hari igihe butwereka ibibi, umubabaro, amaso yacu amwamwe akaba yaramaze kuba kondisione yuko naho hoba hari ikintu ciza tubonamo ikibi. Iciza cose ubona ari kibi. N'iciza umuntu agukoreye ukavuga uti sinzi neza icinyegeje inyuma. Abantu nk'abo bariho. Ndasaba ngo Imana itwugurura amaso, twizere yuko mu Mana hariho iciza, kandi n'ivy'isezeranira abayizera ni ivy'ukuri. Ni ivy'ukuri. Aba bantu baravuze bati, ndibaza ko ico gikorane cyo muri iyo nzu bari biyugeraniyemo, bariko barabazanya ati mbega hajya we wirutse ryari? Ibi nije niko ndavyiyumvira. Cagihe bamufata we waciye hehe? Jewe ntibambonye niyo naciye. Vuga buke hari umuntu arenganye ngaha. Hanyuma mbe twasubiye kubonana gute? Uya munsi naciye nja kwa marume, yaramaze iminsi 2 anyegeje, erega nibara. Ujya mugabo twizeye Yesu, narinzi yuko acabagirira akantu k'ubwenge, ariko yarabaretse ntu. None vy'ukuri ujya twizeye yakoze ibitangaza biri hano, kwereka atari gukora akantu gatonya gusa bagahundagara. Uyundi nabakacaza nanjesha ico kintu nasigenda ciyumvira. Turaguye mu gahundwe, ibara iraguye, none tubigenza gute? Mbega wewe Yohani, wewe waramukwirikiye, je naramukwirikina no kumusaraba niho nari. Tubwire bagize gute? Nukuri yarahwereye, naravyiboneye neza. No mu kumuhohosha bamucumisa icumu mu rubavu, kandi bamaze kuri mucumita ntiyigeze nakoma. Bisigura ngo yari yamaze gucikana, yari preuve gusa yuko yamaze gucika. Niho nari nivyo. Hama baca baramumanura, baca barihuta kumumanura kuko isabato yagomba itangure. Baca bamushira ngaho, naramuravye mbona ntiyabujije. Murumva ikiganiro kiri muri iyo nzu? Bakiri muri ivyo biganiro nyene, haje abagore baje batazambaye, baje kuvuga ngo yazutse. Abandi bati ntimwamubonye neza, ntimuzi neza ibyabaye, baje kwitubwira neza ngaha. Reka Toma we wati ntikoreyemwo, shire mu rutoki rwanje ndabimenye, numve neza ko ari we. Gezaho ntimuvuge byinshi, ahubwo turondere uza gusohoka hakiri kare kuja gusuma, turondere ico dufungura. Kuko abantu batanguye kubivugavuga, aba basubira kugaruka kuturondera, bibaza ngo nitwe twamwivye. Wavuduta mu mporero, reka kuvuga ayo makuru.
icyo gihe hari amajambo menshi y'ukwihebura. Nibyo nashaka kuvuga. N'uno munsi hari igihe uwicarana n'abantu, ukabana n'abantu, ukaba uri mu gihari cy'abantu bakubwira ngo ibyo bintu ntibibaho, ibyo bintu ntibishoboka. Koresha ubwenge. Wumva bivugika? Wumva bibaho? Oya nawe warize. Urashobora kwizera ibintu nk'ibyo abantu batize. Koresha raisonnement. Iyumvire. Igihari nk'icyo turakibamo kenshi. Tukabamo kigwi kenshi kitubwira yuko Yesu ari ibyo adashoboye. Hari ibyo yashoboye ariko kandi hari n'ibyo adashoboye. Abenshi bari mu mugwi rero uko bazazaniwe, hamwe barizera, baririmba nk'abamuririmbyi ngo hamwe narizera ahandi nkakekeranya. Bari mu kwizera uno munsi kuko bahuye n'abantu babatera intege, ariko kandi nibataha basubira muri wa mugwi wo kuvuga ngo nawe urakavya, nta bakizwa basa nawe, urarengeje urugero. Iyo migwi iratubuza kubona ikiganza c'Imana, ikadutuma tunavuga ivyo tutari dukwiye kuvuga, kuko abigishwa bavuze ngo, mu gifaransa bavuga ngo c'est comme une niaiserie. Urumva ko niaiserie mu Kirundi bagihinduye ngo ababera nk'umuyaga. Rêverie. Biyumvira ko ari indoto, muriko murarota. Nta gihe barakubwira yuko urota. Nta gihe barakubwira yuko ibyo wizera rimwe na rimwe birengeye ubwenge, ukwiye kugarukana ubwenge bwawe. Ibyo tubibayemo. Aba bagabo bavuga ngo ntibishoboka. Toma wewe mu gice ca 20, Yohana 20, ngo abandi bigishwa baramubwira bati twabonye umwami. Nawe arabishura ati nintabona inkovu z'imambo mu kiganza, mu biganza byiwe, ngo nkoze urutoki rwanje mu nkovu z'imambo, ngo nshire urusha. Umva yarafise amapreve menshi. Icambere ni nintabona, shaka amaso d'abord. Hama ngiri nintabona inkovu, ndashaka kubanza kubona inkovu z'imambo mu biganza byiwe. Icakabiri ndashaka gukorako, nkoze ko urutoki rwanje mu nkovu z'imambo, hanyuma ngira iki? So gukora ko gusa, nshire n'ikiganza canje mu rubavu rwiwe. Sinemera. Toma nta wishuye ati sa. Ndi ngaho no munsi ngo ndakubwire ngo abamarayika bagumye bicaye ku kibuye kugira ngo bashingire intahe batoma yuko Yesu ni muzima. Hari igituma cyuko Yesu yategezwa kuzuka. Nivyo ngomba mpereze ko hari igituma cyuko uku kuzuka kwa Yesu kwategerezwa kuba. Icambere, ukuzuka kwiwe kwasigura ngo kujya ikibuye cyahavuye, kujya ikibuye cyatembagajwe, kujya abari barinze kugira ngo ivy'Imana bishike ntibishike, baryamye bakatwa nk'abaguye, kujya isi iri kwiragerageza kubuza umugambi w'Imana. Ukuzuka kwa Yesu cyari kimenyetso simusiga yuko ivy'Imana yavuze byose bitezwa kuzoshika. Abafise amasezerano muti amen. Naho utofise ya yandi speciale, urafise aya yanditse muri Bibiliya. Kuko hari abavuga ngo jewe sindabo, hari ikintu bavuga ngo ufise amasezerano, ayo mfise ngaha arampagije. Naho ntoba naronse umuntu ambwira ngo ti. Wewe ivy'Imana yavuze ngaha ni sezerano, ni testament, ni ragi nasigiwe kandi ni ivyanje. Haleluya.
n'ibyanje. Ukuzuka kwiwe kwasigura ngo ntacyo Imana itavuze, naho abasirikare, naho inzego z'idini, naho abafarisayo, abanyedini, naho ikintu cyose cyoza kugira ngo gihagarike, ntabwo ishobora guhagarika umugambi w'Imana. Ababyizere muti haleluya. Ntabwo ishobora guhagarika umugambi w'Imana. Icyo yavuze kizoshika. Kimwe mu byo yavuze ko azoza kudutora. Uriteguye? Iryo jambo narajyanka, ntarakizwa, naranka rwose ko bavuga ngo Yesu azogaruka. Kuko navuga nti kubera ikagaruka, ikibazo kihari ni none umuntu wese niyo kwigirira umuhero wiwe. Numva arivyo vyonjohera ko umuntu wese yo kwigirira umuhero wiwe, ariko Bibiliya irambwira, ijambo ry'Imana yanshingira intaye yuko hari inzambi izovuga. Umumarayika ngo azohagarara mu kirere avuze inzamba, ngo abazoba bakiri bazima bazohindurwa basanganira umwami mu kirere, ariko ngo abazobatanga n'abazoba barapfiriye mu mwami Yesu. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami Yesu. Nk'icyo ni isezerano. Icyo Imana yavuze ukwiye kucizera. Naho nambwira mbaza abavyeyi, ndababaza ni none umunsi twosanga ibi byose twasomye atari byo, byogenda gute? Hari ijambo banyishuye kandi numva umenga iryo jambo ryari mu bwenge. Barambwira bati mwananje, ni wabaho ubuzima Bibiliya iri kwivuga ukwiye kubaho, ukabaho ubuzima bwiza ukwirikira icyo Imana ivuga, uzobaho neza ngaha ku isi naho hari amarushwa. Ni wasanga ibyanditse naho ari iby'ukuri, ntacu uzoba uhombye, uzoja mu ijuru. Ariko kandi naho bitoba ari byo, naho tutabyizera, ntacu nzoba mpombye ko nzoba nabayeho ubuzima bwiza ngaha ku isi. Ariko ni wasanga ari byo warabyirengagije, uzoba ugowe. Ibyo byampaye kwiyumvira ngo kiretse yuko abantu benshi bakekeranya, turakwiye kwizera yuko Imana iriho kandi ngo ihe impera abayirondera. Kubaho muri Kristo n'ubuzima butagira guhagarika umutima, kuko yatubwiye ubwiwe ngo nimuhagarike imitima, munyizere, mwizere Imana, je munyizere, imuhira kwa data. Haleluya. Abapanze haleluya. Iyo batahari ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu mufise propriete. Ibi sije ndabivuga, nuwasezeranye atabesha abivuga. Kuzuka kwiwe rero kunyereka yuko ivyavuzwe byose ni iby'ukuri. Haleluya. Icya kabiri, ukuzuka kwiwe ni ikimenyetso cy'uko ivyo yaravuze yuko ari ugupfa ari ukuzuka n'ubugingo by'ukuri. Kristo Yesu n'ukuzuka n'ubugingo. Urupfu nta bubasha rwari rufise kuri we. Ivyo bica biza kuntahuza ngo ninaba muri we nawe akaba muri jewe, urupfu nta rubasha rufise kuri jewe. Nimba ari ikintu abantu batinya hano ku isi, cambere ni iki? N'umukecuru afise 90 n'ingahe, mubwiye ko ruje kumutora avuga ati rindira, ndakeneye kubona inzu kuruza, avuga ati rindira. Umuntu umwe ngo yavuganye n'urupfu, ngo baragira deal, baravugana bati niwashaka kuza ndagusabye uzubanze ubimenyeshe. Urupfu uramubwira ati sawa, ndabikumenyesheje, nzobikumenyesha. Haize igihe arabaho ubuzima azi neza yuko urupfu nigwaza kumutora ruzomubwira yuko rugomba ruze, hama yitegure. Haize iminsi inshuti yiwe yakure mu basokuru w'abatama arapfa. Apfuye baragira imanza, barateranya, baragenda baramuherekeza, baramuhamba, baragaruka. Haize ikindi gihe apfisha
mwene wabo. Naho nyene baragira urubanza, baragenda baramuhambisha. Aizi yindi minsi umubanyi wiwe wo muri quartier aritaba Imana arapfa. Barasubira baragira imanza, aramuherekeza baramuhambisha. Aizi yindi minsi ibiri uwo bafatanye urugo arapfa. Basubira bagira imanza, baragenda baramuhambisha. Umunsi ukurikira ngo urupfu ruraza ruradodora ku nzu yiwe. Ati ubu niwe nje gutora. Ambwiye ati oya ntuntwara kuko twaravuganye yuko uzobanza kumbwira igihe uzobuje kuntora. Urupfu ruramubwira ngo cya gihe cyose wagumuherekeza ntiwabona ko nguma negera. Waherekeje uwakure, usubira uherekeza mwene wanyu, uherekeza uwo muri quartier, hajya sinariko ndakubwira ko ndiko ndayigera. Uno munsi ni wewe ntusinda gusiga, urupfu rushobora mutwara. Ngaha ku isi turatinya urupfu, ariko inkuru nziza nuko abari muri Kristo Yesu niyo bazopfa bazozuka. Yaranesheje urupfu. Urupfu na kuzimu nta bubasha bigifise. Yesu amaze kuzuka ngo imva z'abera zaruguruse, bagendagenda mu gisagara biyereka abantu. Kubera iki? Kuko uwari yaranesheje urupfu na kuzimu yarahejeje gusanganga ububasha bwa rupfu na kuzimu. Abamwizeye niyo baba barapfuye bazobaho. Ngiyi insiguro y'ukuzuka kwa Yesu igira kabiri, yuko yanesheje urupfu. Urupfu ruratera ubwoba umubiri, ariko inyuma y'urupfu turafise ubugingo. Kuko urupfu rugoye kandi urupfu rubi ni urupfu rwa kabiri. Urupfu rwa kabiri ni urupfu rw'ibihe bidashira mu muriro udashira. Ubwo niko rupfu ruteye ubwoba. Yesu yaraturenganishije urupfu rw'ibihe bidashira. Abizera Kristo Yesu bazobaho ubugingo budashira, kuko ivyizigiro byabo biri muri wa wundi yazuka. Ikindi cya nyuma novuga tugisanga mu Bikorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 14. 14 havuga gutya: kandi Paulo ariko arabwira Bikorinto avuga ko vyerekeye ukuzuka kwa Yesu, hari icyo basigurira. Aravuga ati kandi asangwa Kristo atazutse, ivyo twigisha nubusa, nukwizera kwanyu nukubusa. Muca mwumva yuko kuzuka kwa Yesu ari message ikomeye cyane kuri twebwe abizera, kuko ntiyahezeyo. Ba Mahome barahezeyo, ba Buda barahezeyo, harabo ngaho kuri Kongo bitwa ba Mukungubira niyo bari, Kadima Kongo Kadima niyari. Abo bose bahezeyo, ariko umwami wanje imva yiwiruguruye ni muzima. Nico gituma ukwizera kw'abakristo niko konyene kuzima, kuko uwo bizera nta kiboshwe n'urupfu, ahubwo bamwizeye barengana urupfu bakabaho ibi bidashira. Acaravuga ati asangwa Kristo atazutse. Iyo tuvuze, iyo nimba tutavuga ko Kristo yazutse, ivyo twigisha nubusa, nukwizera kwacu nubusa, kuko twizera ibintu bihera. Okay. Ariko acasimba ku murongo wa 14, ariko asangwa Kristo atazutse, ukwizera kwanyu nukubusa, muracari mu vyaha vyanyu. Ahantu na mediseko ndacabandanya ndaharondera. Ukuzuka kwa Yesu ico gufise kuguharirwa ivyaha kwacu, kuko vuga ngo ukwizera kwanyu nukubusa nimba Yesu atazutse. Aho rero muracari mu vyaha, kuko uwazutse nuwapfuye. Uwapfuye yishwe niki? N'ivyaha vyacu. Nimba yishwe n'ivyaha vyacu akaba yazutse, ivyaha ntibikiri ku ngoma. Haleluya. Ntibikiri ku ngoma. Haleluya.
aca abandanya 18 ngo kandi asangwa bimeze bityo n'abasinziriye muri Kristo barayogeye. Nimba kuzuka kutariho, abasinziriye bose barazimiye, abapfuye barazimiye. Bamwe baravuga ngo abazimiye ngo n'uwapfuye atarongoye, abandi ngo bamuhambanye ikara. Ariko wapfuye uri muri Kristo Yesu ufise ubugingo budashira. 19 asangwa muri ubu bugingo bwonyene ariho twizerera Kristo. Ibi turiko turabamwo uno munsi ariho twizerera Kristo. Ndashaka ntanga akarorero k'abantu bizera Kristo muri ubu bugingo gusa. Asangwa muri ubu bugingo bwonyene ariho twizerera Kristo, turusha abandi bantu bose kuba abagowe, kuko ubuzima bwacu ntibuhagararira ngaha. Uwo yapfuye akazuka, natwe twamwizeye, ubugingo bwacu ntibuherera ngaha. Bakristo turiho ngaha ku isi kuko dufise mission yo guhesha Imana icubahiro, kuko ngaha si wacu, turiko turarengana. Rero uwuzi yuko aha ari wacu yifata ugutandukanye n'uwuzi ko iwaba ari mu ijuru. Uwuzi ko ngaha ari wacu asa n'uwashitse. Usa n'uwashitse aharanira ivyo ngaha, ashobora no kukugirira nabi kuko umukoreye ko ibintu vyiwe. Abakristo ba mbere imitima yabo n'ubwenge bwabo ntibyari bihagaze ku vyo ngaha gusa, kuko ubutumwa bumva bwari butandukanye nuko kenshi no munsi dusigaye twumva. Ubutumwa bumva bwari ukwezwa no kwitega kurindira Kristo babonyesheje amaso yuko yabasezeranye ko azogaruka. Ariko no munsi tubwirwa ngo ugiye kubironka, ugiye kuvyicaramo, ntawe ugiye kubigukorerako, ugiye kubaho neza. Ubutumwa bwacu bugahagarikira kubaho neza hano ku isi. Tuba duhushije intumbero, kuko ukubaho kwacu neza Imana yo guha hano ku isi ni kugira ngo ushoboze unafashe n'abandi kuzobona Imana mu ijuru. Ivyi guhezagije ni kugira ngo bifashisha abandi kuzokwitegurira ubugingo budashira, kuko umuntu wese azobaho ubugingo budashira. Ikibazo ni uzobubamo hehe, mu Mana canke mu muriro udashira? Ikibazo no munsi twibaza. Asangwa ari muri ubu bugingo turiko turarondereramo Imana. Ikimenyamenya nuko iyo tugeze mu kibazo cyo gusaba promotion canke ikintu Imana iduha ciza ngaha ku isi, turasenga cane, turisonzesha, turarondera Imana n'imitima yacu yose. Ariko iyo bigeze ku kintu wumva ko kikuboshe ahubwo ushaka kugororokera Imana, umenga ivyo ntibihaje umutima wawe, ntibiremereye umutima wawe. Ico ni ikimenyetso c'uko dukunda kubona gusa ivyo ngaha ku isi. Ariko nk'abanyabwenge twiyumvire n'ubugingo budashira uko dukwiye kubutegura. Bakristo, abamama baririmbye ngo bakristo tugire iki? Twishime, tunezerwe yuko uwo twizeye atakiri mu mva, n'ivyo twizigiye vyose nta mva ishobora kubizimya, ntibishobora kubohwa. Ngo impuzu zari Yesu bari bamuzinzemwo ngo bazisanze hahandi nyene. Kiranyereka yuko ivyo ngaha ku isi dushobora kuba dufise tuzogira iki? Tuzobisiga ngaha. Igihe tuzutse, igihe tuzoba duhinduwe, ntawe uzoshiramwo kagakoti kiwe ka mbere, ntawe uzoshiramwo. Hari uwavuze ngo nibampamba batezwa kumpambana amadolari mfise. Ntawe uzotwara ivyo afise ngaha, twese tuzobisiga ngaha. Ni iki none gishobora kukubuza guhura n'Imana yawe? Ni impuzu wambaye? Ubutunzi ufise? Ni ivyubahiro ufise bishobora kukubuza guhura n'Imana? Bibiliya imbwira ngo
bagiye kuraba aho yari aryamye basanga aho bya bihuzu bamuzingiramo biri hajya nyene. Twese tuzogenda, ari ikibazo tuzoja he? Uyu munsi twibuka kuzuka nuko hari uwapfuye, ariko kandi nimba hari kuzuka n'ivyizigiro vyacu nibizima, nta gishobora kubizimya. Abizeye murahiriwe, ariko na cane cane abarondera kubandanya baba mu nzira Imana igomba n'abahigwe. Uno munsi sinowureka gutya ntasubiye kuvugana n'abantu uno munsi bahushije inzira, barashaka kubona Imana n'agakiza kayo, ariko bariko baca mu nzira itariyo. Bariko baronderera Imana uko mu nzira itariyo. Agakiza ntikari mu bindi bintu atari muri Kristo Yesu. Ntikari mu vyo ukora, ntikari mu vyo utunze, ntikari mu bikorwa vyiza ufise, sivyo wikwishimira, ntikari mu bwenge n'ibindi bintu ufise. Oya, agakiza kari mu kwizera uwamaniswe ku musaraba, arahambwa, uno munsi ntakiri mumva, ni muzima. Abamwizeye n'ivyizigiro vyacu ni bizima, tuzobana nawe ibihe bidashira. Nuno munsi haracari invitation ku buzima bwawe. Birashoboka kutunganya inzira yawe hamwe n'Imana. Vyo kumarira iki kurondera yuko Imana ikugirira neza ibya hano ku isi, ariko ukabura ubugingo budashira? Reka dufate umwanya mwiza wo gusenga. Ndifuza ko umuntu wese yunama gatangura kwiyumvira ku nano majambo y'Imana dusangiye. Imana yari kwivugana nawe iki? Uri mu nzira yihe? Uri mu mugwi w'abariko bavuga iki? Hari aho bishoboka yuko uri mu mugwi wakubwira ngo uracari muto nukeneye gukizwa, canke bakakubwira ngo wararengeranije urashaje ntiwoja muri ivyo bintu vy'agakiza. Uyo n'umugwi wa babandi za ntumwa zari zinyegeje zifise ubwoba. Ariko waba muto waba ukuze, agakiza dushobora kukabamo twese. Uri mu nzira yihe yo kurondera Yesu? Ca kibazo kiracahari, kubera ko uronderera umuzima mu bapfuye. Ariko kandi ubugingo bwawe iherezo ryavyo nubuhe? Ko yazutse dufise ivyizigiro, mbega nawe urabifise? Canke uramukekeranya uno munsi? Uri mu gukekeranya, urazijanye imitima, ntuzi neza nimba inzamba yovuga uno munsi. Umwe yavuga rya jambo nyene yuko azoza kudutora, ntuzi neza nimba uno munsi nawe wogenda. Ariko kaniko karyo keza kuko Imana ivugana n'umutima wawe. Ni wumva hari igihajije, hari kibuze, ubuntu bw'Imana buracahari. Yabambiwe wewe na jewe, yapfiriye wewe na jewe, yazukiye wewe na jewe, kugira ngo natwe tuzuke tubeho ubuzima Imana igomba. Urumva ko ukeneye ubuzima bw'Imana, guharirwa ivyaha no gutangura ubuzima bwawe hamwe nawe. Ino pasika idashobora kubera pasika nziza, pasika y'ibintu bishasha, y'ubuzima bushasha, bwo kurya umwagazi w'intama, amaraso yiwe akakweza, ariko kandi ugasangira umutsima w'ubugingo utagira umwambiro, yuko naho woga imboga zirura, uwaguhamagaye ntazoguta, azobana nawe ibihe bidashira. Urakeneye Yesu, urarushe kandi uragowe iyo uba muri ino si utagira umucunguzi Kristo Yesu. Iyo umuzi nk'uwuzi umuntu muri kahise, sivyo akeneye. Akeneye kutamenya ivyiwe gusa, akeneye ahubwo kuba mu bugingo bwawe. Haleluya.
niwe wenyine ashobora guharira ibyaha byawe, niwe akuraho ibyaha, niwe ababarira ibyaha byose, agatanga ubugingo budashira. Urakeneye Yesu mu bugingo bwawe. Imana ihezekera abadugije ino, uduze ibiganza byanyu, uduze neza, uduze neza, dufashanye gusenga. Basabe bahaguruke aho bari, bahaguruke bashaka guharika ibyaha byabo n'ubugingo bwabo Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Bahaguruke. Haleluya. Imana yonyine iharira. N'uno munsi urugi ruracuguruye. Haleluya. Urugi ruracuguruye. Imana n'imbabazi zayo ziracari ku ngoma. Karibu hano imbere, karibu hano imbere. Uku niko biri no mu isi yose, hari ariko baraza kuri Kristo Yesu. Ariko ayo masaha nyene hari abari mu byaha, hari abariko barabikora, hari abari mu maporogaramu yo gukora ibyaha bibajyana mu rupfu. Ariko ino saha nyene hari abariko barahaguruka baho ubugingo bwabo Kristo Yesu. Dukomere amashyi abahaguruke aho ubugingo bwabo Kristo Yesu. Ku isi yose uno munsi hariko haravugwa inkuru z'uyu mugabo. Bamwe bamwise umuhumyi, ariko twe twamwise umwami n'umukiza. Ku isi yose aracyariko arahamagara abakeneye ubugingo budashira no guharika ibyaha byabo. Uno munsi biracyashoboka. Haleluya. Reka duhaguruke bene data, dusengere bene data bari hano. Imana Yesu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, ijambo ry'ubutumwa bwiza duciye bugufi, twuguruye imitima. Ngwino tubere umwana, tubere umukiza, ufite amazina yacu mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Wabambwe ku bwacu, urahambwa ku bwacu, warazutse, none twizeye ibyo. Cyo bituma twizeye ugutsindanishiriza, twakira ubugingo budashira bugaragara mu gikorwa wakoze. Twizeye ko tuzokubona niwagaruka gutura abakwizeye. Dufata amaboko ugendane natwe muri urugendo rushasha. Twansi icyaha n'ikintu cyose cyadutandukanya nawe. Urakoze mu izina ryawe Yesu dusenze dushima, amen. Dukomere Imana amashyi tuzababona. Umunsi bakumenye kuri Imana yaho, utazobata, utazobaheba. Ubugingo bwabo ubugiye kubwitwararika n'abana bawe, n'abakunzi bawe. Wakoze ku mbabazi zawe, wakoze ku rukundo rwawe, wakoze Mana ko waberetse inzira. Inzira ni wowe, ubugingo ni wowe. Inzira ni wowe, ubugingo ni wowe, ukuri ni wowe. Ihishuye mu bugingo bwawe Mana, gende ubuzima bwawe kuva ino saha gushika aho uzogarukira. Bashishikare bakurira muri wewe, mu izina rya Yesu Kristo dusenze dushima, amen. Ndasenga ndakwereka amagwaye mu mishagu yawe Mana, muhabonetse ubukira. Ndasaba Mana mutembye inkomezi z'ugukiza kwawe mu bugingo bwabo Mana. Shika hahandi nyene bakwereka ijoro n'umutaga. Shika hamwe habaremereye hagoye Mana. Shika ahari hariko atuma basubira inyuma bagakekeranya kubaho kwawe. Kora ko Mana bakubone,
bakize Mana, ugukiza kwawe gutembe mu buzima bwabo, ngo binosaha Mana bakubona uko batigeze bakubona, bakumve Imana iriho, utakiri mu bapfuye, uri muzima mu mitima yacu, uri muzima mu ijambo ryawe, uri muzima hagati y'abakwizera, uri muzima uko wari ejo, ni kuri uzohora n'ibihe bidashira. Urakoze Mana ukanyakeza baduhaye, reka duhe kunezerwa turi mu buzima buguhimbara butavanzemo hipokrizi, ariko ubuzima bushashe bugaragaza icyo turi n'icyo dukenge imbere yawe, maze ngo tugaburire ibikenewe Mana. Ndasengeye iyi ndwi tugiye kubamo, ndasengeye n'abatugendeye, ndasengeye n'abasangwa, ngo twese Mana utugirire neza, utwaba utwibutsa yuko ibyizigiro byacu bidakwiye guhera, kuko nawe wazutse kandi uri muzima. Izina ryawe rihabwa icubahiro ubu n'ibihe bidashira, mu izina rya Yesu Kristo.